Ndabaramukije cyane bakunzi ba bino biganiro dusanzwe ducisha kuri runo rubuga rwitwa Namburida Heta TV. Amahoro y'Imana niyo ndabipfurije mu byanyu no mu banyu. Muturamanye na jewe Janvier Imana iramba nuko bisanzwe nkuko mubimenyereye nkuko mubibona kandi nkuko muvyumva. Ni jewe nsanzwe ndabatungana ndakangara nkabashikiza kino kiganiro gitondo gishasha. Uno musi ndafise amajambo nagomba ko dusangira tukaba tuyasoma mu cete candikiwe Abaheburayo. Dusoma rero igice ca kabiri duco dusoma umurongo wa mbere wonyine twumva amajambo ahari tuyasangire mu mwanya muto yahanyuma duhave duca dusenga Imana turangiza kino kiganiro. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo ntitwanjanjwe kugakiza. Umurongo wa mbere muri kino gice ca kabiri rero havuga ngo nico gituma dukwiriye kwitwaririka kurushiriza kwitwaririka ivyo twumvise kugira ngo ntidutwarwe akayombekere tukabivako. Imana yacu nihimbazwe. Reka ndayasubiremo kumva no majambo avuga ngo nico gituma dukwiye kurushiriza kwitwaririka ivyo twumvise kugira ngo ntidutwarwe akayombekere tukabivako. Imana yacu nihimbazwe. Nano majambo rero ngomba ko dusangira muri kino kiganiro igitondo gishasha cuno munsi ni jambo ngomba ko dushimikira ko rivuga ngo twitwaririke ibyo twumvise ibyo twigishijwe. Uyu mwanditsi w'Abaheburayo cyangwa se yandikiye Abaheburayo abasesangura ibya Bibiliya hirya no hino barushiza kwerekana yuko atazwi neza bivanye nuko atidondoye ngo amenyekane uwo ari we, ariko mugabo kandi kaba bivugwa yuko bivanye n'amacirconstance kino cete canditswemwo ibihe canditswemwo bitari byoroshe. Byari ibihe by'uko hari uruhamo hahamwa abitirirwa izina rya Yesu Kristo, byatuma muri ico gihe rero abandika ivyeti nk'ibi badashira kw'imyidondoro kumbure yohava ibakwegera yohava ibafatisha naho batatinya gupfa bazira izina rya Yesu. Ariko mugabo kandi murazi yuko gukorera Imana ntigusigura kutagira ubwenge, kudashiramwo ubwenge. Gukorera Imana ntibisigura ngo umuntu acabika ijuju. Ni vyiza ko umuntu akoresha ubwenge. Rero ntibashira kw'imyidondoro, n'uyu ntiyashize ku mwidondoro, bashira imbere yuko message batransmit bashaka yuko igihambaye gikomeye cyane ari uko ubutumwa batumbereye kubwira bene data bwo bashikira. Muri ico gihe rero ngo harabaho no kwandika amabaruwa amakete ivyete hanyuma bagashira mu macupa ngo bakarumye bagatera nko kubiyaga mu nzuzi mu mantuze mu maoseya mu mafleuve ibintu nyene nk'ivyo mu malake kugira ngo kumbure bantu bariko bararoba hariya canke bariko baroga agize gutya akabona icupa ririko rirareremba aritore. Kandi aritoye byasigura yuko muri ya macupa menshi yagirwa gutyoye hatazoba n'imiburiburi irigwa mu minwe myiza, hanyuma iyo minwe iritoye ikarishikiriza bene data kumva ugasanga message yabaye transmit. Bava ko ivyo bihe rero navyo vyakoreshejwemwo ubwo buryo cyangwa se iyo systeme. Rero mugabo ivyo sivyo nje kudondagura, sivyo bituraba muri kino kiganiro igitondo gishasha cuno munsi, ahubwo ijambo nje kuvuga ni ijambo rivuga ngo turushirize kwitwaririka ibyo twumvise. Imana yacu nihimbazwa. Kino gihe rero bano bandikira ishingiro ry'Abaheburayo birabonekana yuko rero bariko barababwira ko badakwiye kwanjanjwa kugakiza, badakwiye gusamara, badakwiye kwemera ko hari ikintu na kimwe cobaca mu myanya y'intoki, badakwiye kwemera yuko hari no bantu vangu ikibaca mu ryahumye gusange kiratumye banyagwa, kiratumye batakaza, kiratumye agakiza bahawe aba bantu bagatakaza kakabaca mu myanya y'intoki. Imana yacu nidutabare. Kubera iki? Kubera ko Satani n'ingabo ziwe n'abakozi biwe bakoresha amayeri menshi ku buryo umuntu asamaye gatoya wa wundi yavuze ngo utambana na mukeba ntakubita urugohe. Imana yacu nidutabare. Rero umuntu akubise urugohe agasamara gatoya yohava yikangura asanga vyayangaye. Imana yacu nidutabare. None rero ano majambo uyu muntu yandika avuga ngo nico gituma dukwiriye kwitwaririka cyane ibyo twumvise mu ntumbero yo kugira ngo ntiduhave dusanga twanjanjwe ku gakiza
dukwiye kwitwaririka ibyo twumvise. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro gitondo gishasha, ngomba kuvuga iki rero? Ngomba kuvuga yuko twebwe abari muri uru rugendo rwo gukorera Imana, rwo kubaha Imana, rwo kumvira Imana, rwo gukizwa, rwo kuja mu ijuru, turafise ibyo twumvise, turafise ibyo twabwiwe, turafise ubutumwa bwiza twabwiwe n'abatwigishije mu matangura tugitangura runo rugendo. Turafise ibyo twigishijwe, kandi ibyo twigishijwe twarabyizeye, turabyakira, turabyumvira, bihindura ubuzima bwacu, bihindura imitekerereze yacu, bihindura ukwiyumvira kwacu, bihindura ubuzima, bihindura ukubaho kwacu. Abakora ibyaha ibi na biriya bahitamwo kubiheba kubw'ubutumwa bwiza bumvise. Abari baboshwe n'indwara, abari baboshwe n'abadayimoni, abari baboshwe n'ibitega, abari baboshwe na karande barabohoka kubw'ibyo bumvise, kubw'ibyo bakiriye, kubw'ibyo bigishijwe. Ariko rero kubera igihe gishishikara kumera nk'aho kibaye kirekire, wa wundi yavuze ngo amazi yazindutse ageze kure, birashoboka yuko umuntu inyuma y'umwaka umwe, imyaka ibiri, hagera igihe akumva umengo bya bintu bitanguye kugabanuka muri we, ugasanga hageze igihe umwitwaririko yari afise wo kwitwararika kugira ngo ntatakaze ibyo yumvise, umwitwarariko yari afise kugira ngo ibyo yigishijwe ntabyibagire. Kuko umunyeshuri, kimwe mu bintu bimufasha kumenya mu buzima bwiwe bw'ishuri, ni uko ibyo yigishijwe azaragira revision. Abaririmbyi iyo bateguye indirimbo, ikibafasha kutazibagira ni repetition. Rero ngaha ni nkaho yavuga ngo yemwe abari muri uru rugendo, abitirirwa izina rya Yesu, namwe ntimukwiye kwanjanjwa, ntimukwiye gusamara, ahubwo mukwiye kurushiriza, mukwiye kongereza umuvuduko, mukwiye kongereza akariro, mukwiye kongerezamo intege, kongerezamo inkomezi zo kurushiriza kubyitwararika. Kuko nimutavyitwararika, ibyo mwumvise uzohava usanga habayeho gusamara, uzohava usanga habayeho kwanjanjwa. Ibyo nabyo bizotuma mutakaza agakiza mwahawe. Mbere ngaha havuzwe ngo kugira ngo ntidutwarwe akayombekere tukabivamo. Nitutanjanjwa, nitwashishikara kurushiriza kuvyitwararika, bizodufasha kudatwarwa akayombekere, bizodufasha kudatwarwa buke buke, buhoro buhoro, lentuma, petit à petit, kugira ngo duhabe dusanga twabiguyemo. Ariko nitutanjanjwa, nitwaba amaso, nituzotwagwa akayombekere. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro gitondo gishasha, birashoboka ko muri no minsi watwawe akayombekere kubera ko habayeho kwanjanjwa, habayeho gusamara, habayeho kutaha agaciro ibyo wigishijwe. Hari ibyo wigishijwe byaguhinduye, byakugize umwigishwa wa Yesu. Ibyo wigishijwe byaragukuye mu buzima bubi bwo kubohwa n'abadayimoni, ubu umuntu yidegenda. Ariko muri no minsi birashoboka kuri kurasamara, birashoboka kuri kuratwagwa akayombekere, birashoboka yuko uri kuranjanjwa, utari kurarushiriza kwitwararika ibyo wigishijwe. Kandi ibyo wigishijwe nutabyitwararika uzovyibagira, bizogabanya inkomezi bifise muri wewe, bizobura ubushobozi, kuko bisaba yuko wamizako. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi bakino kiganiro gitondo gishasha cyo munsi, ndari kuvuga byinshi, ndari kuvuga yuko Yosuwa rimwe mu majambo yabwiwe n'Imana igihe yashikiriza igikorwa cyo kurongora Abisirayeli, yabwiwe ngo ibiri mu byagezwe, ariko ibyagezwe byo muri ico gitabo
uze wamubishira ku mutima ku murango no mw'ijoro, uzobirimbure ku murango no mw'ijoro, iminsi yawe yo kubaho kwawe kose, niho ibyawe bizogenda neza. Kubirimbura iminsi yose, kugira revision, kugira isubiramo, kuvyitwararika, kuraba ko ata kintu coba kiriko kiragutwara akayombe kiwe, nico kintu kizotuma biguma ari bizima kandi biguma bifise imbaraga zidasanzwe muri wewe. Imana yacu nidutabare bene data bakozi ba kino kiganiro bizadufasha. N'ano majambo rero tugomba gusenga Imana, turifuza yuko bitoba birebire mu bya kino kiganiro gitondo gishasha. N'ano majambo ntumbere kuvuga ngo turushirize kwitwararika ibyo twumvise. Muri kino gihe tuvuga mbere, benshi bavuga ngo ni igihe c'iherezo. Muri kino gihe hari ibintu byinshi bituma abantu babivamo, bituma abantu bagwa, bituma abantu bahinduka bagahindukira Imana, bagahindukira na bagenzi babo. Iki nico gihe dukwiye kwitwararika cyane ibyo twumvise kugira ngo ntitubivemo, maze rero nitutabivamo, nitutatwagwa akayombe tuzoronka yangiro twabwirwa, tukivyumva, tukivyakira, tukivyizera, hanyuma tukabona kubigenderamwo. Uzogira iherezo ryiza azoronka ingero itagabanije. Bene data bakunzi ba kino kiganiro gitondo gishasha cyo n'umunsi, n'ano majambo rero tugomba dusenga Imana. Mbega muri no misi ubwo nawe nturi kuratwagwa akayombe kere, nturi kurabivamwo, nturi kuravyibagira ibyaguhinduye, ibyo wizeye, ibyo wakiriye, ubu nturi kurasubira inyuma, ubu nturi kuragwa, ubu ntusigaye uvuga nk'uko abandi bavuga, kuko ivyerekana ko umuntu yabivuyemwo bino bintu asigara afise ingeso nka za zindi uwo ari we wese afise, kugeza bavuga ngo wewe nta bukizwa bwawe ntabwo tubona. Ejo bundi nari muri resitora iraho, hanyuma rero hakaba hari umuntu kumbura ari mu ishengero rimwe, yavuga yuko ari yahora asengamwo. Hanyuma rero uyo muntu avuze ngo jewe ngo nasenga ngo mishengero n'irindi ngo jewe ngo yavuze ngo je ndi umupentekoti, munyemerere ngo ndabivuga nta ngorane, jewe ndi umupentekoti. Aravuga ati wewe reka kubesha, nta mupentekoti, nta bapentekoti bambara gutyo, ntavyo tukubona. Abantu bose bari muri iyo restaurant, abagabo, abagore, abaki, nta mupentekoti yambara gutyo. Ivyo wambaye kwa kuvuga bya bintu wewe ekaya abapentekoti turabazi uko siko bameze. Imana yacu nidutabare. Rero birashoboka yuko n'abantu bakuravye bakubonamwo ivyo bimenyetso bigaragaza yuko wabivuyemo, ariko mugabo Imana igomba yuko usubira ukihanura ukavuga ngo Mana mbabarira, vyarangoye, ndipfuza gusubira kuba mu bantu bariko baritwararika kutabivamwo, bariko baritwararika kutanjanjwa, kugira ngo nanje nzoronka ingero itagabanije wasezeraniye abagukorera. Imana yacu nihimbazwe, reka dusenga Imana. N'ano majambo kandi nibaza ko ndavye iminota nsa n'ugerageje, kugira ngo ntibiminota myinshi dusenga Imana. N'umuhigwe umuntu ariko ararushiriza kwitwararika ibyo yumvise, kuko bizomufasha muri kino gihe kigoye kudatwagwa akayombe kere. Nimba ushaka kudatwagwa akayombe kere, nimba ushaka kuguma uhagaze neza, nimba ushaka kubandanya urugendo neza, shishikara witwararike, shishikara ushira umutima kuri vya bindi wigishwa, kuko bijya bintu kuba byaraguhinduye bigatuma ukizwa ugahinduka va mu ngeso mbi. Bijya bintu n'ibizima, ntubifate nimwe minenegwe, ariko uvyitwararike, uvyiteho kugira ngo bigufashe kudatwagwa akayombe kere. Dusenga Imana. Mwami Yesu, tugushimiye cyane ku bwana majambo twumvise atubwiye ko dukwiye kwitwararika cyane ibyo twumvise, kugira ngo ntidutwagwa akayombe kere ngo duhabe dusanga twabivuyemo. N'umuntu yumvise kino kiganiro gitondo gishasha c'uno munsi, akaba asata ari ibintu byariko birerekana neza ko ariko arabivamwo, ariko akaba yemeye kwihana, akaba yemeye gutunganya, akaba yemeye kuvuga ngo Mana mbabarira, kuko ukomeze ubu siko nahora ameze, cagihe navyumva, cagihe mwakira agakiza. Uyu muntu yemeye kwihana, n'umugirire neza, umubize kw'imbabazi, ivyo ugomba byose bishishikare kumuboneka. Kurakoze kuri Imana. Twese abumvise aya majambo
udushoboze gushishikara kurushirizaho kwitwararika ibyo twumvise muri runo rugendo rukristo kugira ngo bidufashe kudatwagwa akayombekero. Urakoze kuri Imana, turakwizeye kugiye kubikora gutyo ni mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, amen.